Ufise abana bangahe? Mfise abana 5. Urubatse? Ndubatse. Kumenga bavuga ati umushoferi umugongo hari ibintu byose bimenagurika yo mada. Burya rero urugo uragubaka neza kweli. Ndagubaka neza cyane noreka kugubaka gute mvyaye 5 umva ntamaze. Oya ari sawa kweli. Hama mu bana 5 umushinga nawe wawe nye neza nta kibazo bimutera. Oya ntangora nimwe bimutwaye. Shaka kudutera inkuru gato uri mu bagenzi bawe we. Ukabwira ati bagabaza ati mbe haje ukora hewe ukibabwira ngo ukora. Oya barabizi beshi. Ati ndi umushoferi. Ndi umushoferi. Uyu umushoferi nuko nyine mu gifaransa. Eva ntwara umuduga nabaho feminine na masculine urumva chauffeur mu Kirundi ni chauffeur kazi Isaac TV bavuga mu Kirundi bati muzara ukaze uva masikini cyo ni Kirundi ni Giswahili urumva rero muzara ukaze uva masikini jewe kwibuka c'indege mpuye n'umudamu sinzi ko ari amwigeme asanzwe atwara ikiboro ukinyonga bisaba ingufu nyinshi zitari nk'ari n'abahungu batagira isho ari n'abagabo batagira kandi ni Manuel nanje nta niyo notwara urumva rero ni atare reka ndabundi kumuramutsa mama ni sawa namahoro meze neza yego amazina ni nitwa Roza Roza usanzwe ukora mu bikire reka ducishe ko hejuru je sanzwe ndi umushoferi ntwaranye n'iki kiduka mubona ni muri societe ni bisanzwe nyene kunguruza abantu n'ibintu canke ni iziye mu bisanzwe zitwara abantu mugabo ntizica amafaranga oya okay nizica amafaranga niza zindi usanga ari za makampuni zagenze gute kuri kwanza si company sanzwe oya izi zikora muri guverinoma Roza aho nyine umuntu acayibaza kugira umuntu burya rero ubuzi bw'abagabo buzi bw'abagabo mwarabwihereje ni atari urumva abagabo basiga bidoga urumva twarabuze ubuzi kubera abagore bose barabufasha kugira umenye ko aza gutwara umuduga byagenze gute cyane imiduga ikomakomeye nk'iyi Icambere ubanza kuvyishimira ukabona yuko ubuzi bwose ubu turabushoboye nta kazi k'abagabo kakihari cyane k'abagore akazi kose uparove nakumva wo gashobora kukakora uragakora nk'umuntu w'umudamu uba wiyumva kuko ushobora gukora akazi akari kose unukubaka turubaka tore no gutwara imiduga duga hejuru mugakubita ikiyede n'igifundi byose cyane gose none chaka utubwire gato histoire yawe wewe ukivuka ucaruka byari muri passion yawe ibi nivyo wari ushaka kuzokora canke uvuga uti nabikoze kubwo buzima shani atari ubuzima budutuma mu byinshi canke wewe byari mu byo wari ushaka ibi byanje muko nyene koko uvutse ntumenya ngo nzokora iki canke sinzokora iki ibivanye n'amashuri ubufisi uravuga ati ndashobora kwiga nkakora ikintu kanaka mugabo naho umwuga urashobora kuzamwo je umwuga waranjemo ndawushima ndawukunda ndawishimiye kandi burya abantu zinya urwo twara abantu babashinga ntaye babagabo babahungu ntibakugora ntibakuderanje oya ari usanga ugiye mu injira tugende ati mada buke mada ntubikora wihuta umuntu ubusanzwe utwara uhagarara ukamutwara nkuko biba biri kubera izina kubwe ko zidaca amahera zitwara abakozi ba leta okay muri bangahe muri gisata cyo gutwara imiduga niba muzinanye si muri benshi ubu turi benshi gose muhama wanje niyo mpamvu ushaka twakabuze arero n'abadamu abona neza yuko gutwara imiduga gutwara amabisi nkuku ari kazi kagayitse kuri wewe shaka kubambwirira message imwe nzima oya nta kazi kagayitse kazi kagayitse novuga ko ari wa mwuga bitaho kuroga ubundi ubuzi bwose buba bushoboka abadamu ko babukora bateza kubukora ufise abana bangahe Mfise abana 5. Urubatse? Ndubatse. Kumenga bavuga ati umushoferi umugongo hari ibintu byose bimenagurika yo mada. Burya rero urugo uragubaka neza kweli. Ndagubaka neza cyane noreka kugubaka gute mvyaye 5 umva ntamaze. Oya ari sawa kweli. Hama mu bana 5 umushinga nawe wawe nye neza nta kibazo bimutera. Oya ntangora nimwe bimutwaye. Okay. Aravyishimira kandi. Aravyishimira. Reka rero dufata umwanya
tugushimira ukaza kuremera kuko tuvugana kuko urumva ari abantu basanga bari compliqué usanga bifata mu mutwe bibloka mu mutwe je none nje hagenda hari imbere ukakubita rivanse ukayinyonga ngaha urashaka kuntwara kandi urazigeje nk'ivye amagiya ngaha umuduga bitezi bitandatu turazi yuko je no bushobora we oya wowe ushobora bivanye n'ukungene wavyize kuko twese ntitwabivuka turavyiga atumenyereza automatique ni atari hama rero uno musi uriko urakora kano kazi urekanye n'aka kazi hari ibindi usanzwe ukora cyangwa se hari indi tala usanzwe ufise muri wewe oya je mu bisanzwe nkora aka kazi nyene ariko mbege iyi ni impano cyangwa ibaravyiga ibaravyiga n'impano ibamwo kuko kwiga ikintu ciga kubera uciyumvamo maze uciyumvamo rero ucuja uciga ni nk'impano muri make nk'impano reka rero je ndakwifuriza amahigwe reka ndakwifurize imigisha hama atari banga tworonka inoti ingana gute ku kwezi bivanye n'akazi kacu wewe oya je nkorera igihugu nabibabwiye nkorera igihugu urumva rero amahera mu ibarabara niho novuga ngo ndonka amahera aya mugabo kubera mba nkorera igihugu kirampemba hama nanje nkagikorera akazi neza hama rero biboneka yuko muri leta akazi ni kahera uduca baguha akazi ndanye ubundi buzima busanzwe ariko akazi ivy'amabisi nyene wobananye bitwara nta kibazo bibaye ngombwa no bikora ntabikoze naho nkabandanya ubundi buzima busanzwe kuko haba hariho n'ibindi bintu umuntu yokora ashoboye ntidushoboye ibi vyonyene dushoboye vyinshi cyane shaka kudutera inkuru gato uri mu bagenzi bawe we ukabwira ati bagabaza ati mbe haje ukora hewe ukibabwira ngo ukora oya barabizi beshi ati ndi umushoferi ndi umushoferi uyu umushoferi nuko nyine mu gifaransa ntwara umuduga nabaho feminine na masculine urumva shoferi mu Kirundi ni shoferi kazi ngo shoferi kazi iyo ni feminine yayo none umudamu mwita shoferi kazi umugabo nawe akamenya umushoferi urakoze cyane reka ndagushimire cyane madahama amahigwe masa Seri twa Isaac Classic nako ndababereka rero impano ngene zitandukanye ariko tugatsi impano gusa baranavyiga kuko urumva mutsara ukazi va masikini je niyo mpamvu jewe nzojya nivyo naruhiye urakora indugumi imbira naco bitwaye Drizzy wakoze cyane rero reka turabe tufata amasegonda make turabe ingeri umudamu ayifyonda ayikanyaga nyene igiya gatatu ya kane hari abahungu benshi muko muraraba mutarayizi ngaho ngo rucize usanga bariko barantuye ngo yumva Isaac ntayuzi nawe ntayuzi kurandaba none gashawe muduka w'amagiya ko atari wabose merci beaucoup iyi ni Isaac TV bana dukurikirana exclusive zose nanyi nuzisanga bye bye Isaac TV. Oh.